Siku ya Pentecost. Yes, 1-2 everybody. And my name is Radio. This is Loy TV. Oh yes, Mr. Radio. Ndakubwira ati I'm back again. Oh yes, nagarutse rero hamwe ndakubwira byinshi muri entertainment, hamwe ndakuzanira aba hitmaker kuri micro ya Loy TV. Already gentlemen, urashobora subscribe kuri Loy TV aho herereye hose, aho wicaye hose kugira ngo uzurabona ibintu biri update ubiciye kuri Loy TV. Oh yes, right now rero ndakuzaniye amwe mu makuru cyangwa se ndakuzaniye umuririmbyikazi w'umurundi novuga yuko asanzwe aririmba umudiho wo guhimbaza Imana, akaba yitwa Sada Innocent, akaba asanzwe abarizwa mu gihugu ca Amerika mu muji bitwa Arizona Phoenix. Yes, n'umuririmbyikazi rero novuga yuko asanzwe afise impano kabisa, asanzwe ari talented. Ugiye kuraba kuri YouTube yiwe n'umuririmbyikazi nokubwira yuko afise indirimbo standard kuri YouTube channel yiwe. Turazi yuko muri no entertainment kugira ngo ushobore kurimba indirimbo standard, urazi yuko ari ibintu bisaba energy, bisaba amafaranga menshi cyane, bisaba ingufu nyinshi cyane. Hari benshi numvise bavuga yuko umudiho guhimbaza Imana usanzwe utunguka. Nibwe tumenyereye yuko rero umuziki usanzwe uhemba bamwe mu bastari, ariko rero bitandukanye cyane no kuririmbira Imana cyangwa se kuririmba umudiho wo guhimbaza Imana. Nibwe tuzi yuko rero bigoye cyane kugira ngo wishuze urusengero usanzwe usengeramwo. Navuga yuko rero bisaba kuririmba ubikunda, kandi bisaba kuririmba kugira ngo ushobore gutanga ubutumwa kugira ngo bukize ebeshi. Indirimbo yiwe rero ni indirimbo nokubwira yuko yitwa tunaye Mungu. Ni indirimbo nimba utarayiraba ndagusaba kujya kuri YouTube channel yiwe ni Sada Innocent kugira ngo ushobore kuraba indirimbo yiwe kuri YouTube. Reka ndakubwire kungene ushobora kwandika kugira ngo ushobore kubona uwo murundikazi cyangwa se umuririmbyikazi w'umurundi asanzwe abikora neza, abicishije mu guhimbaza Imana muri ya midiho. No kubwira yuko ari indirimbo zo guhimbaza Imana. Ni se ni a ni ene ni a ni hashi na Innocent, ugaca ugira hosheshi kugira ngo umuhe subscribe kugira ngo uzuraraba indirimbo ziwe kugira ngo zishobore kugukiza. Yes, indirimbo yiwe rero ya kabiri ni indirimbo oyise kwa guteswa kwake. Ni indirimbo no kugira yuko ifise amajambo akomeye, ni indirimbo no kugira yuko irimo ubutumwa bukomeye cyane. Nimba utarayiraba tusimbira kuri YouTube channel yiwe kugira ngo ushobore kuraba iyo ndirimbo oyise guteswa kwake. Yes, ni indirimbo rero ugiye kuraba indirimbo za Sada Innocent, ni indirimbo zirimo amajambo akomeye, ni indirimbo zirimo amajambo ashobora gukiza beshi, ni indirimbo ziba zirimo ubutumwa bukomeye cyane. Nibwe tuzi yuko iyo uririmba cyangwa se iyo uhimbaza Imana bisaba kwandika amajambo akomeye kugira ngo umuntu ashobora kumviriza indirimbo zawe kugira ngo zishobore kumukiza. Mu ndirimbo za Sada Innocent no kugira yuko ni indirimbo ugiye kuraba imyandikire yazo, ugiye kuraba amajambo arimo, ni indirimbo kabisa ndakubwira yuko aho uherereye hose ushobora kuzumviriza kandi ugakizwa kandi ukatira agakiza. Yes, ni Sada Innocent rero asanzwe akorera umuziki wiwe muri Amerika, ariko rero dusunyuma gatoya ndakubutsa yuko gukorera umuziki mu gihugu atari kiwanyu biba bigoye cyane kugira ngo uronke public mwabije bigure by'abazungu. Urumva yuko aba ari nakarusho rero twebwe nyene abarundi cyane abarundikazi ni twebwe dushobora gusupportinga umurundikazi wacu kugira ngo impano yiwe, kugira ngo ubutumwa bwiwe bushike kure. Yes, ndagusaba rero aho wicaye hose cyangwa se aho hagaze hose urashobora gukora subscribe kuri YouTube channel yiwe ya Sada Innocent kugira ngo ushobore kumuteza imbere, kugira ngo ubutumwa bw'Imana abukomeze kwamamara hose, kugira ngo intama z'Imana zikomeze kugaruka mu ruhongore. Ndakwibutsa yuko rero umudiho guhimbaza Imana n'umudiho kabisa novuga yuko udakunze gukora cyane, bivanye nuko benshi badakunze gukora, bivanye urazi abajene nkatwe biba bigoye cyane kugira ngo ukorere Imana. Urazi yuko hari kwiruka ubuzima bwa buri munsi, ariko novuga yuko utatoranijwe bitoroshe gukorera Imana cyangwa se kuririmba Imana, kuririmba indirimbo zatoranijwe, kuririmba indirimbo zishobora gukiza bamwe, zishobora gukiza jewe, zishobora gukiza wewe, zishobora gukiza bene wanyu, zishobora gukiza abageyi bawe. Yes, ni Sada Innocent rero kugira yuko afise n'iyindi ndirimbo yise ametenda
yes bakuzi ba Roy TV iyi ndirimbo kabisa ndayigutuye aho hereye hose ni indirimbo imeze fresh isana ariko rero ndakwibutsa yuko afise n'indirimbo shasha no kubwira yuko imaze ko ukwezi kumwe gusa kuri YouTube channel yiwe ni indirimbo ndakubwira yuko ari indirimbo utegeza kumviriza ni indirimbo navuga yuko yise siku ya Pentecost ni indirimbo no kubwira yuko imaze ko ukwezi kumwe kuri YouTube channel yiwe ni indirimbo ugiye kuraba iri kirabwa cyane ni indirimbo no kubwira ko ifise n'amakomentari menshi bivanye n'amajambo ari mu yo ndirimbo yes ni indirimbo no kubwira yuko ifise amasanamu meza ni indirimbo no kubwira yuko nyene yashoboye gukorerwa amasanamu mu gihugu ca Amerika ni indirimbo ugiye kuraba location zayo ni location no kubwira yuko zimeze neza cyane ni indirimbo ugiye kuraba ikoze neza ni indirimbo ugiye kuraba yanditse neza ni indirimbo irimo amajambo meza cyane ni indirimbo no kubwira yuko ugiye kuraba n'umu director yakoze ino clip ni indirimbo kabisa atana kimwe ushobora kuyigaya bivanye n'amasanamu yayo bivanye n'ama location yayo bivanye n'imyandikire y'iyo ndirimbo bivanye n'amajambo ari muri iyo ndirimbo ashobora guhindura ubuzima bwa beshi ashobora guhindura ubuzima bw'iwanje ashobora guhindura ubuzima bw'iwawe ashobora guhindura ubuzima bwa bene wanyu niba rero utarumviza izo ndirimbo za Sada Innocent ndagusaba gusimbira kuri YouTube channel yiwe kugira ngo ukomeze guhezagirwa indirimbo ya Sada Innocent yise siku ya Pentecost ni indirimbo ugiye kuraba amwe mu makomentari yabonetse kuri no ndirimbo na makomentari meza cyane ugiye kuraba aho bose bashimye indirimbo ya Sada Innocent reka ndagusomere amwe mu makomentari navuga yuko yabonetse kuri no ndirimbo ya Sada Innocent yise siku ya Pentecost yise ndabona wanditse ati ubarikiwe mama ugerageje kuraba rero na makomentari meza cyane agenda garuka gushimira Sada Innocent bamubwira ati ubarikiwe mama yes ili komentari iravuga ati endelea kabisa hii nyimbo ni nzuri isana urumva yuko abantu bose bashimye ino ndirimbo ya Sada Innocent yise siku ya Pentecost ndabona undi yanditse ati good song amen ndabona undi yanditse ati amen mtumishi wa Mungu abarikiwe urumabwira ati umukozi w'Imana yubahwe isana ongera sana sister yes na makomentari navuga yuko yose agenda agaruka mukumushimira cyangwa se mukumubwira ati big up sana kumubwira ati waduhaye igikorwa cyiza abantu bavuga yuko nabakoze ko ni indirimbo ya Sada Innocent nkuko natangwe ndakubwira ni indirimbo yanditse neza ni indirimbo irimo amajambo meza cyane ni indirimbo irimo amajambo ashobora guhindura ubuzima bwa benshi nimba wari mboregwa acangwe se nimba warara mu bubare n'indirimbo ushobora kumviriza ukayikuramo ubutumwa ukayikuramo inyigisho zikomeye cyane yes ni Sada Innocent no kubwira yuko asanzwe abarizwa mu guca Amerika mu muji wa Arizona Phoenix ndabona undi yanditse ati ndakwemera mama wa miye undi yanditse ati songa mbere uriroza muhando acashira ko point d'interrogation yes nimba Sada Innocent yarabonye ino komanteri arashobora kwishura yanditse ati uriroza muhando acashirako point d'interrogation ugiye kumva rero ni Sada Innocent ashobora kuririmba neza na neza na Roza muhando ribaza urumva yuko bese bashobora kubitiranya avuga ati mbega uriroza muhando bivanye no kungena ririmba bivanye n'imyandikire yiwe yes bakuzi ba Roy TV ndagusaba rero gusimbira kuri YouTube channel yiwe kugira ngo ukomeze kugira subscribe kugira ngo ukomeze guteza imbere umuririmbyikazi w'umurundi ukomeze kumuteza imbere kugira ngo ubutumwa bw'Imana abukwire hose kugira ngo intama z'Imana zazimiye zishobore kugaruka mu ruhongore yes reka renda kubwire amwe mu masanamu novuga yuko yabonetse muri ndirimbo ya Sada Innocent yes ni ndirimbo no kugira yuko ugiye kuraba ukungene itangura ni ndirimbo itangura bakwereka igisagara nyene cyo muri Amerika mu muji wa Arizona Phoenix urazikora kubwiye yuko ariho asanzwe aba ariho asanzwe akorera ubuzi bwiwe ariho asanzwe akorera umuziki wiwe ariho asanzwe akorera nyene
uwo mwuga wo guhimbaza Imana ariho asanzwe akorera izo ndirimbo zo guhimbaza Imana. Yes, ni clip rero navuga yuko ugerageje kuraba ubonamwo amasaramu yerekana ubwiza bw'ico gisagara. Ni Sala Innocent rero yarahagaze ahantu kabisa, ahantu ku mazi akubwira ati siku ya Pentecost, aho ubona ko yari yambaye neza cyane. Urazi yuko abantu barimba umudiho wo guhimbaza Imana n'abantu bambara bakikwiza kabisa, umubonye nawe ukavuga ati wow is good. Biba bitandukanye n'abajya baririmbira isi barimba indirimbo z'isi. Urazi yuko muri clip usanga abambaye ibintu bitameze neza cyane, bitandukanye cyane rero n'abantu baririmba umudiho wo guhimbaza Imana, aho bobo usanga bambara bakikwiza kabisa. Uravye n'indirimbo zabo usanga ari indirimbo ziba zimeze cyane, ushobora kuraba ukongera ukayisubizamo bivanye n'uburyohe buri mwizo ndirimbo cyangwa se n'ubutumwa buri mwizo ndirimbo. Yes, nkomeza gusaba rero kugira ngo dukomeze kumushyigikira kugira ngo akomeze guteza imbere umudiho wo guhimbaza Imana, cyangwa se akomeze kuvuga ubutumwa kugira ngo arakore benshi, kuko turazi yuko ngaha ku isi hari byinshi bitugora, hari byinshi novuga yuko bidusamaza nk'abajene, ugasanga umuntu agenda mu bare ararayo. Ariko novuga yuko hari benshi genda bishingira intahe, hari benshi bakijijwe, hari benshi bahindutse bivanye n'indirimbo zo guhimbaza Imana bagiye barumviriza. Natwe rero turashobora guhinduka biciye muri izo ndirimbo za Sala Innocent. Ni mu gihe rero ari n'indirimbo zanditse neza, indirimbo zirimo ubutumwa, zirimo amajambo ashobora guhindura ubuzima bwawe, ashobora guhindura ubuzima bwanje. Yes, ndakubuza yuko unakora subscribe kuri Loi TV kugira ngo uzurabona amakuru ari update. Nta handi ushobora kubona amakuru ari update atari kuri Loi TV. Je wari kurova kuri micro yare Mr Radio kuva mu bwami bwa Loi TV. Ndakubwira ati kora subscribe kuri Sala Innocent kuri YouTube channel yiwe kugira ngo ukomeze guhezagirwa, kugira ngo ushobore kubona umugisha w'Imana. Yes, Mr Radio kuva muri Loi TV. We love you so much. Dusubire ubutaha. Ciao. Ndabakunda cyane. Ndakubuza gukora subscribe kuri YouTube channel ya Sala Innocent. Ndakubuza kuraba indirimbo yiwe yise siku ya Pentecost. Ni indirimbo ifise amajwi meza, ni indirimbo ifise amasanamu meza. We love you so much. Dusubire ubutaha. Ciao Mr Radio. We love you so much.